haraho ubona nk'umukozi w'Imana yasizwe asanga abakozi ba Satani barahagurutse bahagurutse ari benshi kuza kugwanya umurimo ariko Imana ikagira iki. Haleluya. Kubw'abana b'Imana bitondeye ijambo ry'Imana bakaryizera, Imana ikabakoresha ibikomeye, bakaza babarozi, bakaza bakikubita imbere yabo n'ibiheko n'ibintu byose bari bafise, bakaza bakabituririra ngaho. Haleluya. Kubera iki? Kubera imbaraga zikorera mu bizeye umwami. Haleluya. Muranumva bakunzi bahori Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere y'uko dutangura kuganira reka dusenge. Oh haleluya, haleluya. Ndaririmba ishimwe ry'umwami Imana, ndaririmba ubukuru bwiwe, ndaririmba kuko ubereye kuririmbirwa, ubereye gutazirwa. Nta wakumenye mwami Imana yoreka kugutazira no kuguhimbaza kuko nico twaremewe, kandi turazi neza ko bibera mu mashimwe y'abana bawe. Ndasengerera abera bose ngo bagire inyota yo kuba abakunzi bawe, kuba inshuti zawe, kuko wowe nta na rimwe wigera uhemukira abagukunda n'abakuronderana umwete. Urakoze mwami Imana, cyubahiro cyose kibi cawe, mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo umugororotsi arahiriwe. Haleluya. Umugororotsi arahiriwe pe. Ushimwa n'umwami biraryoshe, kwiratwa n'umwami biraryoshe cyane. Reka dusome mu byahishuriwe Yohana igice cya 3, turasoma igice cya 3 kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 13. Haravuga ngo ikete ryandikiwe ishengero ry'i Filaderifiya. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Filaderifiya uti: Uwera, ukuri, ufise urufunguruzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi: ndazi ibikorwa byawe. Nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kugugara. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ndaguhaye bamwe bo muri sinagoge ya Satani, biyita abayuda atari bo, ariko babesha. Nzobagobera kuza, bikubite imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze, ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje. Nanje nzokurinda igihe cyo kugeragezwa kigira kize mu bihugu byose, kugerageza ababa mu isi. Ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosubira gusohoka. Nanje nzomwandika ko izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu shasha ururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje. Kandi nzomwandika ko izina ryanje rishasha. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Amen. Iri shengero ry'i Filaderifiya ni shengero ryari ryuzuye pe. Ni shengero ryari ryuzuye, ishengero ryarimwe abantu batinya Imana, bakunda Imana n'imitima yabo yose, birunduriye mu Mana 100%. Haleluya. N'abantu by'ukuri bari barahishuriwe urukundo rw'Imana, baravuga ati nta kintu na kimwe kibaho coshobora gutuma twebwe tugurana ngo duhebe agakiza ariko twemere ku ibindi bintu bitari iby'agakiza. Ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Filaderifiya uti: Uwera, ukuri, ufise urufunguruzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi: ndazi ibikorwa vyawe, yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Naho abo bantu basa n'ukumengo n'abantu b'intege nke, n'abantu basuzuguritse. Mwibuke abigishwa ba Kristo
baravuga ati none aba bantu bakora ibintu nk'ibi, aba bantu bigisha gutya, abantu bafise ubwenge nk'ubu babukuye hehe? Babukuye hehe? Ko tuzi ko atashuri bigeze bajamo. Ariko bari bigiye ku birenge by'ukomeye, bari bigiye ku birenge bya Kristo. Haleluya. Bari bigiye ku birenge bya Kristo. Rero uyu munsi araho tubona abantu, umuntu akabona abantu menga abantu barasuzuguritse, mugabo bakiziki bapakiye ubutunzi bw'Imana. Haleluya. Baganira n'Imana, Imana yarabahaye imbaraga, yarabahaye ishurirwa rikomeye. Haleluya. Abo rero Imana iri kwirabashingira intahe. Haleluya. Haleluya. Iri kwirabashingira iki? Iri kwirabashingira intahe. Ngurumva ngwehe ngaha ku murongo 8 ngo ndazi ibikorwa vyawe, ndazi ibikorwa vyawe yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Urumva yaritondeye ibikorwa vy'Imana, uko ijambo ry'Imana rivuga akakora uko nyene akabishira mu ngiro. Urumva ntiyigeze yihakana ubushobozi bw'Imana, akemera ubushobozi bw'Imana, akizera Imana ijana kwijana. Ntiyihakanye izina ry'Imana. Ngwehe ngo ndaguhaye bamwe bo mu masinagoge ya Satani biyita abayuda ko ataribo, ariko babesha. Nzobagobera kuza bikubite imbere y'ibirenge byawe. Urumva abo bantu Imana izobaterereza, abantu bigize gakomeye abakozi ba Satani baza kandi mbona birabe n'uyu munsi haraho ubona nk'umukozi w'Imana yasizwe, asanga abakozi ba Satani barahagurutse, bahagurutse ari benshi kuza kugwanya umurimo, ariko Imana ikagira iki? Haleluya. Kubw'abana b'Imana bitondeye ijambo ry'Imana bakaryizera, Imana ikabakoresha ibikomeye, bakaza babarozi, bakaza bakikubita imbere yabo n'ibiheko n'ibintu byose bari bafise, bakaza bakabituririra ngaho. Haleluya. Kubera iki? Kubera imbaraga zikorera mu bizeye umwami. Haleluya. Muranumva Kristo Ndikumana iyo ariko aragirisha ibiterane no muri ibi bihugu byo hanze, kandi ngaha usanga hari abarozi baje bavuye mu bihugu bitandukanye baje kumugwanya. Haleluya. Baje kumugwanya. Satani akadepesha ingabo ziwe ati manuka, nyaruka, uyu mugabo agira dutware abantu. Ariko kubera iki? Kubera Imana ibihagaranye n'umukozi wayo, Imana ikahishura amabanga, ikavuga ngo ahantu hari abantu, ati nimuzane ibyo biheko mufise, nimuzane. Bakabizana, bakabiturira imbere y'umukozi w'Imana. Haleluya. Bakabiturira. Hariho n'abandi, si we wenyene, hariho n'abandi benshi. Haleluya. Kubera iki? Kubera bitondeye ijambo ry'Imana. Nta Imana nayo igira iki? Ibambika imbaraga zayo. Haleluya. Haleluya. Bakabizana bakabikubita imbere y'ibirenge vyawe, bemeye yuko bamenye yuko nagukunze, bakamenya ati uyu muntu. Hariho umuntu nigeze kumva yagiye kurogesha umwana wo mu muryango wabo, aragerageza avuga ati wapi, ati urazi ko udashobora kumubona. Umupfuma akamubwira ati ahubwo umupfuma jako icyo mumpa nanjye nkamumenya. Oh, haleluya. Haleluya. Kristo arutabapfumu bose. Kristo afise imbaraga ziri hejuru y'ibigirwamana by'uburyo bwose. Haleluya. Ngo aravuga ati ntushobora kumubona. Bisigura rero ngo abagororotsi bararinzwe, abagororotsi ntibahangagwa. Haleluya. Hanyuma ngo acaravuga ati jewe vraiment ndakeneye kwizera Imana yiwe. Yagiye kuroga, wasanga yaroze umwana wicishije umwana wiwe. Acaravuga ati no, ibintu reka ndabivemo, nta kamaro, nukwihereza kw'abandi. Aravuga ati Imana yawe niyo ngiye kugira Imana yanje nanje. Haleluya. Haleluya. Rero umuntu w'Imana ni wizera Imana, umwasi azoza kukwikubita imbere. Haleluya. Aba byaguhiga n'abaguhiga bazoza kukikubita imbere. Kubera iki? Kubera imbaraga zigukoreramo zirakomeye gusumba zikorera zibakorera abo. Haleluya. Haleluya. Ngo ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe
cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose, kugerageza ababa mu isi. Urumva abo rero bashikamije imitima yabo kuri uyo mwami ngo igihe cyo kugerageza kigiye kuza. Haleluya. Kandi n'ubu turimo ko ari ibihugu byinshi uyu munsi uri kuravuga ijambo ry'Imana barakwica, baragufunga, baragutoteza, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo no muri ibyo bihe nyene bimeze gutyo. Haleluya. Ngo abayo, haleluya, abayo abo yamenye kera arabapfumbase. Haleluya. Abo abamwizeye arabapfumbase mu kiganza ciwe. Haleluya. Ngo azobahisha igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu isi, kandi n'ubu cyatanguye. Naho uyu munsi nababwiye, naho twidegemvya, naho uyu munsi twidegemvye ubutumwa buvugira aho ugombeye, isaho ugombeye, hari hahandi bidakunda, hari handi bidakunda, kandi no ngaha bizoshika one day. Haleluya. Ariko uwumiye kucafise uyu mwami yarirahiye ko atazomurekura. Haleluya. Ngira nze vuba wumire kucufise ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Mwavyumvise? Umwami asubiye kudeklara avuga ngo ngira nze vuba. Haleluya. Ngira nze vuba. Maranatha. Umwami araje. Rero uwumire kucufise ntugitakaze. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana, ikintu kimwe nabonye gikomeza umuntu, kikamukomeza akizera, agashikama, agashira ubwoba, nuko aba afise ijambo ry'Imana rigwiriye muri we, rigwiriye, hamukizera, hamukarongorwa na mpwemu yera. Aho uravuga ngo ibiba bibe, jewe ico nzi ni kimwe, ubugingo bwanje bupfumbaswe n'umwami. Uyo nawe yemeye ko ubugingo bwawe ko ubugingo bwawe buhagarara aho nyene, burahagarara kuko we wazi neza ko naho wopfa ubugingo bwawe arabutahana mu ijuru. Haleluya. Kuko ngo ni wafise urufunguzo rwa Dawidi, iyo yugaye nta muntu numwe ashobora kugurura. Haleluya. Ninde yohagarika canke ngo iyo yuguruye nta woshobora kugara. Imana niyo yuguruye umugisha ku buzima bwawe, naho satani yohaguruka, naho na satani yayo haguruka, naho nabuzukuru ba satani bohaguruka, nabuzukuruza, nta numwe yo gushobora. Haleluya. Nta numwe yo gushobora. Kandi Imana niyo bivuga ngo ndugaye, naho hozande, naho hose ngo yameze gute, isaha y'Imana itaragera ntivyokunda. Haleluya. Rero umuntu w'Imana, ubugingo bwawe, ubugingo bw'abizeye umwami burarinzwe, umviriza ya sekirite imwe speciale, atamusuma, atakintu na kimwe coshobora kubwegera. Haleluya. Ngo ngira nze vuba wumire kucufise ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Uwunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi nzosubira kandi ntazosubira gusohoka, nanje nzomwandika kizina ryanje ryera. Mwumvise abihanganye. Imana ngumuhagaze nk'inkingi mu ngoro yayo, kandi ngo izokwandika ku izina rishasha. Haleluya. Haleluya. Ariko turahiriwe. Niryo umugwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu nshasha ururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko izina ryanje rishasha. Uri ni gutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Murumva isezerano mufise abana b'Imana, dufise isezerano rikomeye. Haleluya. Rero twumire kuco twahawe, ntidutinye naho hari ibihe bikomeye, naho hari ibihe bigoye, ntidutinye. Uri kumwe natwe, aratwitwararitse. Imana yo mwijuru bampezagirire. Uri mwiza kandi ugira neza Mana. Ntawaguhungiye ko ngo abura ubuhungiro, ntawakwizeye ngo umumara amazi, kandi warirahiye kutazokwigera utabawe. Icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza. Amen.